haraye hasinywe amasezerano agarukana amahoro muri Congo yamara intambara mu gice cy'ubuseruko bw'ico gihugu gushika ubu tuvugana zirabandanya. Mbere ubu ngo izo ntambara zishobora kuba ziriko zibera mu burere bwegereye cyane umupaka Burundi buhana n'ico gihugu. None kamasezerano atewe ko umukono avuga amahoro ibiri ku rubuga vyo babiyavugurutse. Mu gihe muri ako gace hahanganye umugwi wa M23 na leta ya Kinshasa, amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo hari ishazofasha mu gukemura ivyo bibazo. Karibu tubirabire hamwe. Muri aka kanya uri kumviriza iyi nkuru bivuga ko intambara ya RDC mu turere twegereye n'imipaka y'u Burundi. Radio Television Isanganiro ku rubuga rwayo rwa Facebook yamenyesheje ko hari umwana w'imyaka 12 yakomerekejwe n'ikibombe caguye iruhande y'uruzi Nyakagunda muri commune c'Ibitoki intara ya Bujumbura igihe ca 4 z'igitondo zo kuri wa gatanu. Abanyagihugu begereye aka gace babwiye Isanganiro ko iyo bombe yazananye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kandi ko hari n'amasasu yinjiye mu nzu. Ibi vyabaye mu gihe atana amasaha 80 yari bwahere hatewe ku mukono ku masezerano y'amahoro. Ejo mu birori vy'amasezerano President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yarasabye abagize uruhara bose muri ivyo bikorwa gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano kandi bakabikorana umwete. President Ndayishimiye yagaragaza ko kwiyemeza vyoroshe ariko ikigoye kikaba gushira mu ngiro. Bimwe mu biri muri aya masezerano ibikomakomeye hanini bihagaze ku ntambwe zibiri. Hariho ubwa mbere guhagarika ingingo u Rwanda gwita izo kwicungera hamwe no guhagarika canke gukura burundu abarwanyi ba FDLR mu gihugu ca Congo. None M23 izocimanika amaboko? Nivyo abantu benshi bibaza. Yamara ayo masezerano yabaye hagati y'ibihugu bibiri u Rwanda na Congo. Ariko hariho ayandi masezerano ahuza igihugu ca Congo hamwe n'abagwanyi ba M23. Aya abandanya kubera Doha muri Qatar. Mugabo nubwo adasa ayo masezerano abiri arafitiraniye imigenderanire. Muri make arafise ahahurira. U Rwanda rwaragirijwe n'amakungu incuro nyinshi ivyo gufasha umugwi M23 ugwanya leta ya Congo ivyo go gushika no munsi ruhakana. U Rwanda nyene igwemera ko hariho n'umusirikare numwe wagoye bari ku butaka bwa Congo ariko ruremeza ko gwafasha ingingo zo kwikingira ku ntambamyi z'umutekano wago zoza zituruka mu buseruko bwa Congo kwitera bwoba ry'umugwi wa FDLR urimwe bakoze genocide mu gihe mu 1994. Ibiganiro vy'Doha hagati ya M23 na leta ya Kinshasa abategetsi ba Congo bamenyesha ko bizogorana ko bishika ku masezerano hamwe u Rwanda ngo rutoba ruravana ingabo zago ziri ku butaka bwa Congo. Mu gihe rero u Rwanda rwagirizwa gushigikira M23, Congo nayo ikaba yarasinya amasezerano n'u Rwanda y'amahoro. Abahinga mu vya politike babona ko bishoboka ko u Rwanda ruterera no mu masezerano y'Doha mu kuremera uwo mugwi ukemera guhagarika intambara. Karatsinda abategetsi batandukanye bafashe amajambo ejo haheze i Washington DC barerekanye ingene ayo masezerano hagati ya Congo n'u Rwanda ashobora ko kugarukana icizere c'amahoro mu karere k'ibiyaga binini. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame we yamenyesheje ati ndugure twamugina. Ibintu nibitagenda nkuko vyategerezwa uruhara ntituzoruta kuri President Trump ikosa zoba ari twebwe. Nahacu rero twebwe abanyafrika dufadikanije nabo dufashanya gukomeza y'amahoro. Ndugaye twamugina. Ico kuzirikana nuko kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1990 amasezerano menshi yatewe ku mukono hagati y'ivyo bihugu vyompi ariko bikarangira ataco ashitseko. Ko Washington yobi bikemoye reka tubihe umwanya.